waruzi ko mu myaka iri imbere Afrika izohinduka igihugu kimwe hagakora ifaranga rimwe? Ushobora kutabyizera ariko uku niko kuri. Abashakashatsi, abanyabwenge n'abanditsi b'ibitabo n'abahanuzi bakomeye n'abaperezida bamwe bo muri Afrika nka Kwame Nkrumah na Muammar Gaddafi bagize icyo bavuga ku bwiyunge bwa Afrika, yuko Afrika ikwiye kuja hamwe igasenyera ku mugozi umwe. Ibi bikaba byatanze imbono kuri bamwe nk'abahanuzi bavuze ko mu myaka iri imbere hazoba ishusho itangaje kuri Afrika na tekinoloji irengeye ubwenge bw'umuntu, yuko hazoza ibinyabuzima nka alien ariko bije biva ku yindi mibumbe. Inyandiko za Kwame Nkrumah na Muammar Gaddafi zaranditswe ariko ntizagiye ahabona ku mpamvu z'uko baje kubura ubuzima bwabo inyandiko zitaraje ahabona. Alien zizoba zije guhumura amaso Afrika. Alien ni iki? Ni ibiremwa bitangaje bifite ubwenge busumba ubw'umwana w'umuntu. Reka tubahe imvo n'imvano y'ubwiyunge bwa Afrika, United States of Africa. Reka twinjire donito mu kiganiro cacu ni kuri NUJA Entertainment. Ikaze na karibu kuri NUJA Entertainment. Turatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho mu mwese aherereye. Reka dushimire wowe wakoze subscribe, dushimire nawe udahengeshanya kudukurikirana umunsi ku munsi. Reka udufashe usangize ibiganiro bagenzi bawe nabo nyene bagirirwa amahirwe yo kubibona. Dukora ibiganiro byiza cyane, ushobora gushiraho commentaire n'intererano ikomeye mu gikorwa dusanzwe dukora cya buri munsi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu tubabwira tuti turabakunda ni kuri NUJA Entertainment. Tutarinjira mu by'abahanuzi, reka dutangure ku by'abaperezida bari bafite icyifuzo cy'ubwiyunge bwa Afrika. Muammar Gaddafi na Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah yari perezida wa Ghana kandi yari umwe mu batangaje ibitekerezo byo guhuza Afrika mu gihugu kimwe kugira umugabane wuzuye amahoro, iterambere no kwigenga. Kwame Nkrumah yari umuhinyanyuzi w'ibikorwa by'umuryango wa Organization of African Unity washinzwe mu 1963 ukaba warabaye intango y'ubumwe bwa Afrika. Kwame Nkrumah yatwaye Ghana kuva mu 1957 kugeza mu 1966 igihe yakugwa ku butegetsi n'igikorwa ca kudeta. Biragaragara neza yuko yatwaye imyaka 9 gusa. Muammar Gaddafi yarongoye Libya naho yafashije cyane mu gutera inkunga iyi ntego yo kubaka Afrika ikaba igihugu kimwe. Yashaka guteza imbere United States of Africa kandi yatanze amafaranga menshi kubw'iki gikorwa cy'ubumwe bwa Afrika. Bose babona ko Afrika ifise ubushobozi bwo kwiyunga ariko habaye abansi biterambere. Aba baperezida babiri babona ko Afrika ifise ubushobozi bwo kwiyunga kugira ironke iterambere ryinshi ndetse no kurokora ibihugu bimwe byari bikiye mu makanda y'abazungu hamwe no gusumba iyindi migabane yose ku isi mu bijanye n'iterambere, politike n'umutekano. Icyifuzo cy'aba bagabo babiri nubwo bagiye batagishize ko rizera neza yuko Afrika izoba igihugu kimwe mu myaka iri imbere izoza, bifatanye n'imigambi ikomeye nko kwiyubaka, kurengera ibidukikije no gushira hamwe ubudandaji ndetse hagakora n'ifaranga rimwe. Iby'aba bagabo babiri reka tuzobigaruka ko mu kiganiro gikurikira. Reka twinjire mu by'abahanuzi ndetse n'abanditsi b'ibitabo bavuze ku bwiyunge bwa Afrika. Iri ni ryo jambo ryashoboye gushikirizwa n'abahanuzi bakomeye ndetse n'abanditsi b'ibitabo mu mwaka w'2075 igihe umugambi wa United States of Africa uzoba ugiye gushigwa habona ko hazoboneka alien zibiri zije gutanga ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe bwa Afrika. Ibyo binyabuzima bizova ku yindi mibumbe gisa n'urwatsi igerekana amahoro n'ubuzima hamwe n'inyenyeri zikikije ukwezi. Hagati hari kiranga umugabane wa Afrika. Isura ya Afrika izoba yakaka. Iyo drapo shasha ya Afrika izoba ari ikimenyetso c'ubumwe, ubukerebutsi no kwizera icyo abantu bakoreye hamwe bashobora kugera ko mu gihe habaye kumvikana no gufatanya, nkuko abakera bavuga ko ibigiye inama bigira imana. Ivyo binyabuzima arizo alien bazoba baje kandi bazanwe n'umugambi wo kuburira isi yuko igihe kigeze cyo gukorana mu buryo bwose bushoboka kuganisha Afrika ku iterambere n'amahoro aramye, yuko ibihugu byose bya Afrika bikwiye kwiyubaka bishingiye ku byumviro by'intwari zatabarutse ariyo Lumumba na Kwame Nkrumah na Thomas Sankara, Muammar Gaddafi n'abandi, yuko
bazokwitwa abajenama b'ikirenga b'umuryango mushasha wa Afrika nubwo bazoba batakiri bazima. Nyuma y'imyaka 10 ibinyabuzima ari byo alien bizoba bimaze bifatanya n'abantu kubaka igihugu arico citwa United States of Africa. Nk'iyo myaka iheze bazoba barubatse imiji y'ubwenge, amashuri afise za robot zigisha, amavuriro avura indwara zose ukoresheje ingufu z'ikirere hamwe na tekinoloji. Ariko ngo hazoba ikibazo cy'abantu bazoba badashima iyo ntambwe. Hari ibihugu bimwe bizokwemera kwinjira muri leta zunze ubumwe za Afrika, hakazoba n'ibindi bizohindura ivyiyumviro bikavuga ko bidashaka kwinjiramo ku mpamvu z'uko bashaka kwitwa igihugu cigenga, ndetse bazoba bariko baharanira ubutegetsi ndetse n'amaronko y'igihugu. Hakaba n'ibindi bihugu bizovuga uko alien zishobora kuba zaje kuganza isi atari ubufasha busanzwe. Ibi bizotuma havuka kwikeka hagati y'abantu ndetse n'ama alien. N'ibyo binyabuzima ari zo alien. Abahanuzi bavuze ko alien imwe izoza ifise izina rya Zano, akaba na alien yindi izoba yitwa Rano. Iyo alien yitwa Zano izotangura kugira imigambi yo kwiyonkora ku bantu ba Afrika, ivuga yuko abantu ba Afrika badashima amahoro, ari nayo mpamvu Afrika izokwama inyuma. Ariko alien yitwa Rano yagwaniye ko hakomeza kuba amahoro no gukorana hagati y'abanyafrika ndetse n'ama alien ari byo binyabuzima byaturutse biva kundi mubumbe. Hazogaruka inyandiko nyinshi zivuga kwa NKRUMAH ndetse na GADDAFI. Hazogaruka izina kenshi ari ryo kwa NKRUMAH mu gikoresho kizoba carubazwe ari ya robot crane, ndetse n'irindi zina rizogaruka nka GADDAFI muri intelligence artificielle. Gihe hazoba habaye inama mu nyubakwa nini harimwo ayo ma alien abiri ndetse hamwe n'abakuru b'ibihugu 54 bya Afrika bizoba byaragiye hamwe hama bakora inama. Iyo nama izoba igamije gushika kuki? Hazoba kutumvikana hagati y'ibihugu bimwe, havemwe intambara ikomeye. Ariko nyuma y'amarira n'amaraso gucanamwo n'intambara, leta zunze ubumwe za Afrika izobandanya urugendo rwayo. Intambara y'ivyumviro yari yarateye kutumvikana muri leta zunze ubumwe za Afrika. Ibihugu bimwe bimwe bizotangura gushaka kwigenga, abene gihugu bamwe bazogwanka iby'amoko n'uturere turimwe abantu bava mu yindi mihinga itandukanye. Ico gihe abantu bazocika, ariko abarinzi bihangiro bazoba bagihagaze bwuma bambaye ishusho ya kwa NKRUMAH na GADDAFI. Ico gihe hazogaragara abayobozi bashasha b'inkerebutsi bo muri Afrika y'ubuseruko, iby'uburengero, uburaruko n'ubumanuko. Bamwe bazokoranira hamwe bagira ijambo rimwe rizandikwa no ku mazu menshi. Iri jambo rizogira riti: tuva hehe, turi bande, dushaka kubiki. Hazoba haraje tekinoloji iri ku rwego rwo hejuru. Biragaragara neza yuko ishusho y'ico gihe izoba itandukanye cyane niyo uno munsi tubayeko. Abana bazoba biga mu mashure ariko hakoreshwa intelligence artificielle AI kugira bubake ibisubizo by'amahoro. Abashinga nahe b'amadini n'umuco bazoba barabaye intumwa zo guhuza abantu. Abagore n'abigeme bazoba barinjiye mu buyobozi kurusha uko bimeze uno munsi. Ibinyabuzima alien zoba bishigikiye ico gikorwa ciza kizoba carabaye, zoba ari inzozi zabaye impamo. Kw'ivyo binyabuzima alien niwe mugambi zaje hano ku isi zije kurangura. Ivyo binyabuzima bizogaragaza yuko ataho tware byigera bishaka, ahubwo byaje ku iterambere rya Afrika. Ngiyi ntsinzi irasesetse inyuma y'imyaka myinshi, huba ku bwigenge bw'ukuri bushingiye ku bumwe, kurandurana n'imizugwanko, ubukene n'ubusumbane n'intwaro y'agacinyizo. Gushiraho itegeko shingiro rimwe rya Afrika ryemerwa n'abantu ndetse n'ibindi binyabuzima bifashanya biteye nk'abantu hari vyo alien. Hazoba igikorwa c'ururirimbo ruhuriweko n'ibihugu byose ruvuga ngo turabavuye kure, ntitwifuza gusubirayo, turi urumuri, turi leta zunze ubumwe za Afrika, igihugu catowe n'amateka agizwemwo uruhara n'abo mw'ijuru. United States of Africa izokomera, kandi abazoba bahari bazomenya uko iri jambo ryari ryaravuzwe n'abahanuzi ndetse n'abanditsi b'ibitabo bakomeye. Urukundo n'ukwiyunga bizoramba hagati y'abanyafrika bose. Afrika itera imbere nk'iyindi migabane. Abo bahanuzi baragaragaje yuko Afrika izo biri mu migabane itaditeye imbere ku isi yose. Tuzogaruka mu kiganiro gikurikira
tuyaga ibijanye n'ibinyabuzima ari byo alien. Ikiganiro cacu naha kirangiye, reka tugushimire wowe wadukurikiranye kugira ku musozo. Niba wakunze ikiganiro cacu ushobora kugisangiza abagenzi bawe nabo bagirwa amahirwe yo kukibona. Ni kuri NUJA Entertainment dukora ibiganiro byiza cyane, tukwibutsa gukora subscribe niba utarakora subscribe. Nongera shimira Jomora Farid MC uwo dusanzwe dufashanya gukora ibikorwa bya hano kuri YouTube. Tukaba twari kuri NUJA Entertainment, mwari kumwe na King of the Street ni KB Carnival. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.